Yezu yaravuye mu gisagara ca Yeriko we n'abigishwa biwe n'isinzi ry'abantu ahwana n'impumyi mwene Time yari yicaye ku nzira ashera. Yumvise ko ari Yezu w'i Nazareti haciye arasemerera ati, Yezu mwana wa Dawudi ngirira ikigongwe. Benshi baramukankamira ngo acereze, nawe arushirizaho gusemerera ati, mwana wa Dawudi ngirira ikigongwe. Yezu rero arahamagara ati, mwakure. Bakura ya mpumyi bati, subiza umutima mu nda, va hasi araguhamagaye. Atera hasi igikwemu ciwe asimba rimwe aba yashikiriye Yezu. Yezu aramubaza ati, ushaka ko nkugirira iki? Impumyi iramwishura iti, mwigisha ntabara mbone. Yezu aramwishura ati, igire ukwemera kwawe kuragukijije. Buno nyene arakanura agendanira Yezu. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Kristo shemezwa. Mu gisomwa ca mbere turabandanya kwakira ijambo ry'Imana rizananye mu ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Petero. Uyu munsi amajambo tuyagiye n'amajambo meza adufasha gukuramwo inyigisho yo duherekeza kugira ngo tumenye ibintu bikuza ubweranda muri twebwe, ubukristu. Kuko ubukristu n'ubuzima Imana iduha mwibatisimu, ariko buhamagariwe kuzokura bugashikana umuntu mu bigero nyene vya Yezu Kristu, mu gihagararo ca Yezu Kristu, kumwe Paulo akunze kubivuga, gushobora gushika ku gihagararo ca Yezu. Hari ibintu bingahe yagarutse ko bishika bitatu batari bine. Bwa mbere yavuze guhurumbira ijambo ry'Imana, guhurumbira ijambo ry'Imana, guhurumbira inyigisho y'ijambo ry'Imana. Ubukristo bwacu ntibushobora gukomera tudahurumbira ijambo ry'Imana, tutarifungura. Sinzi yatanze ivugo shushanyo ngo nka kujya abana bakivuka usanga bahurumbira amata. Muramaze kubona umwana iyo ari kwarira yayagura ashaka ko nyina mwonsa, nyina sokoro yibera ingene aritamira n'akayabagu kenshi. Guhurumbira ijambo ry'Imana. Hari abantu murambona ingene bahurumbira agacupa afashe ya mustera akayininahaza, baragize amagorwa cyane muri iyi minsi. Mugabo mubwiye uti tera dawa twese, nukuri kose rukaba urubanza rurerure. Nka kujya mwamubona ingene bahurumbira ka mustera, kabona ava ku kabaraja ku kandi, ava ku kabaraja ku kandi ayibuze. Ukabona ingene arira akabishira no kuri WhatsApp. Ako kayabagu dushobora kugirira ivy'ubuzima busanzwe ni ishushanyo y'ingene twategerezwa kugira ngo ubukristo bwacu bukure bukomere. Twategerezwa kugirira ijambo ry'Imana, mbere gusaba umukama akadushiramwo inyota, inzara y'ijambo ryiwe. Nkako ibisabisho bitagira ijambo ry'Imana, bitarimwo kuzirikana ijambo ry'Imana, ntibishobora gukomeza ukwemera. Mbere ibisabisho vyiza n'ibisabisho bivoma mu ijambo ry'Imana, bivoma mu ijambo ry'Imana kugira ngo ntibicike ibisabisho gipagani. Ibisabisho vy'umupagani asenga atahishuriwe Imana yariyo, akabona umenga gusenga kwiwe no gukondora Imana. Ariko umukristo kuko azi uwasenga, aramenya yuko ahubwo ari ukwitegurira kwinjira mu mugambi mwiza. Ugusenga kwiwe ni nko gufashwa ngo yinjire mu mugambi Imana imufiseko. Ntanasaba umenga Imana ntimuzi, umenga ibyiwe ntavyo yitayeho,
arasaba ubwa mbere kugira ngo aruhukire mu Mana, yumve ko ivyiwe yabituye Mukama. Hariho abantu ubona yuko bashobora nko kuza muri kutubona ko barushe. Iyo rero rimwe ukabona uti uyu muntu ikintu cyo nyene akeneye sinuko womenga akeneye bukwi na bukwi inyishu zica ziza ku bibazo vyiwe, mugabo arakeneye ko aronka umuntu amwumviriza akamubwira ingene ababaye, kavuga gasaba mukamutima wo kwihangana utamuciramo, kandi yaheze ukabona uti araruhutse, araronsa havugira ibintu vyiwe. N'Imana hari igihe tuja kuyisenga ari uko tugira tutubwa mbere tukeneye kwitwumviriza turuhukire muri yo. Mu nyuma rero ugaheza ukaronka ijambo ryiza, je nibuka ijambo narose ndiko ndasenga mu gatondo riratwengeje, naryo ndababwira n'igiwanje ikiyeri nca mu mutwe. Guhurumbira ijambo ry'Imana niho umuntu akomera, no mu gisabisho ciwe kikaryoha kikagira kanovera. Uri kurasenga ukumva ingene amajambo y'Imana aza agahana kuvyo uri kuratura Umukama. Birashaka n'igihe kimugasha gusenga mugabo kabura ijambo, mugabo kugira uti ntaco sikizima abisigaranye, ugasigarana gusa rya jambo twese duhabwa muri eklezia, muri liturgia ya eklezia iri nyene dusomerwa ku munsi ku munsi. Ubwo hoho turarizirikana. Burya aha tubasigurira tubabwira gace, hari ibindi vyiza vyinshi Mutima Mweranda ashobora kugusigurira birengeye aka kantu k'iminota ingahe. Haba n'ahantu batarisigura barisoma gusa. Harano nigeze kugenda i Buraya, wamusanga umenga ibintu byabo byose vyirukana umwanya, n'imisazi aho ni pam 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 pam. Eje gusoma ijambo ry'Imana nindiriye ngo ngire nitegere akanyigisho karyoshe kaza kumfasha, nza mbona baragiye kwicara. Nabo ino kunyene sizo umupati yaciye hano ngati wowe uri patiri, ninde yakubwiye ko ngaha bazoza baraguhekenyera ijambo ry'Imana, bugende ugironderere. Naramaramaye. Bugizirikanira. Byarampaye inyigisho kumenya kuza mu nkuka y'imisa, wafasha kanya nawe ko kumva uti mbega uyu munsi Umukama muri eklezia twese tuyagira iki. Nico Radio Maria yaziye, nico dufitiye mbere n'ivyo bikoresho byo gutuma tumanaka amakuru. Amajambo y'Imana rimwo nuko kenshi tuyatwara tuyacangatiranyemwo n'ibindi. Amatelefone yanyu wo yaraba harimwo ibiki, harenga ibintu by'ijambo ry'Imana. Kabaza kuri umwe wese. Ubwa mbere rero ikintu gikuza ubukristo bwacu ni ijambo ry'Imana ku ngero zose. Ariko wavutse uyu munsi amaze imyaka ingahe mu bukristo gushika arinda sozera, ategerezwa kuzigamwa mu ijambo ry'Imana. Ahandi naho twumvise ica kabiri Petero agira ati ngo nimwiyegereze Kristo we buye rizima ryashibuwe, ngo namwe nimumere nk'amabuye mazima, maze mwubake ingoro y'umutima, mushigikira ubweranda, mushobore guhereza imbagwa zishimisha Imana kubwa Yezu Kristo. Aha anyi Petero akagira ati natwe twihereze kumwe na Yezu Kristo. Ijambo ry'Imana tukaryakira, ariko kandi tukihereza kugira ngo turondeze Umukama dufashe kubaka ubweranda bwiwe muri twebwe. Aha ukwihereza yagize ati muri gihugu catowe n'Imana, muri ubusaserdoti buzima bushasha, kwihereza Imana mu gisabisho, kuzirikana ijambo ry'Imana nk'usenga, ntuzirikana ijambo ry'Imana nk'umu universitaire kwaragira amarecherche. Kwakira ijambo ry'Imana nk'uwihereza Imana, nk'uronderamwo kunywana n'Imana, utaronderamwo ama-argument canke ama-citation. Hari abantu uyu munsi bagomba kugira ijambo ry'Imana gutyo
nk'iryo baza barasita bagomba kwemeza ibintu vyabo. Oya, ubwa mbere kuryakira nk'uwihereza Imana, ukumva Imana ingene imeze muri ryo, nawe ugaca wihereza Imana, mbere ukamenya no kwihereza Imana kumwe na Yezu Kristu, ukuyama yihereza mu nkuka y'imisa, kugira ngo tugume turonka ubukiriro bw'Imana mu buzima bwacu. Kwihereza kumwe n'umusaserdoti mu nkuka y'imisa, aha tukumva rero uruhara rw'amasakramentu, aho Imana itwihereza natwe tukihereza Imana. Mugabo n'amasakramentu ntashobora kuvyara ubuzima bukomeye muri twebwe igihe tutazirikana ijambo ry'Imana. Bica bicika nk'ibintu vy'imigigwa gusa canke ibintu vy'ibirori. Cyo gituma ubona nko mu masakramentu menshi babanza kugira bati nimuze mu nyigisho, kugira ngo ubanze wakire umutima w'Imana, uje guhimbaza Imana rero wumva uwuhimbaza uwo ari we, kandi wumva ufise akanovera k'ivyo uri kurahimbaza. Ubwa gatatu yatubwiye ikindi kintu gikomeye, ngo muri gihugu ceranda c'Imana, muri cibare Imana yiciriye ngo cerekane ubukomezi bw'uwabakuye mu mwijima akabashira mu muco. Duhejeje kubaka ubweranda bw'Imana mu mutima wacu, twubaka umuryango w'Imana. Tugere Kristo, twubaka umuryango w'Imana. Ahagomba kuvuga iki? Duhejeje kubakwa n'ijambo ry'Imana, tukubakwa n'amasakramentu y'umukama, tumenye rero kubaka ekleziya, gukora ubutumwa. Hari abantu bibaza yuko umenga gukora ubutumwa, murabona bamwe bamwe bariko hari abantu bitanga mu butumwa agira ati ngo nagira icyo akora, yagiye kurandera habara marakanya. Oya, murumvise nk'ubu nka mwene Time, Yezu aheje kumukiza aca mukurikira, aca mugendanira nk'umuri hafi. Yezu akeneye kumwikorako akamutuma nawe ati genda nawe dusangire ubu bukiriro wasangijwe n'Imana. Abakristo usanga baguma baza bakira amasakramentu, muranda bacokoza nti n'abakonsomateri gusa b'amasakramentu n'amahostia, ntibarumva ko babaye abakunzi b'Imana. Saba partenaire b'umukama bumva yuko bo kubakina inahazo wagiwe muri ekleziya. Ubwo nturi umukristo w'umukonsomateri w'amasakramentu n'amahostia gusa, urafise kumva ko ufise uruhara mu kubaka umuryango wa Kristo, mu gucika ibuye ryubaka umuryango. Uruhome ni gwokomera naho go bari mu isima rutarimwo ibuye. Ufise ubutumwa buhe bwo kubaka umuryango wa Kristo? Ni ikintu gikomeye, ariko ubutumwa tuza kubukora neza ari uko twagaburiwe ijambo ry'Imana kandi dushigikiwe n'ubuzima bw'amasakramentu. Hari abandi bantu nabo bashaka gukora ubutumwa ariko batakira ijambo ry'Imana, batakira amasakramentu, baca bagomba kubukora nk'ibintu by'ibikorwa gusa biraho. L'efficacité mu vy'Imana ntihagaze gusa kuri professionnalisme, irahagaze kandi sur la grâce. Kabona umuntu ari mu vy'Imana kabuka mumenga yamashishwe, ntaronka ijambo rimuha akanyamuneza k'ivyo arimo. Hano agomba kubwirana cyane cyane abantu b'abakozi muri Radio Maria, usanga akazi kabo karimwo n'ubutumwa. Mutagakoze nk'ubutumwa, akazi karata kanovera. Ubutumwa bubukoze gusa nk'akazi, naho nyene akazi karata kumvuti ndi ku mugambi w'ijuru, so gukorera gusa ikintunga, ariko ndiko ndubaka ubwami bw'Imana. Ukakabamwo
atari gusa efficacité professionnelle mugabo une présence, kuko urashobora kugira efficacité umenga iratanze resultat mugabo itatanze ubukiriro. Kumwe kwa ca giti Yezu aza kuraba ko agasanga gisa neza n'ibibabi ariko nta camwa kiriko gishobora guhaza no kurokora ubuzima. Mu bikorwa mbere mu vy'Imana naho wowe uhembwa cyo kimwe n'abamenyesha Imana bakateshiste udahurumbira ijambo ry'Imana ngo wakira amasakramentu mu mbere y'ijambo ry'Imana, shetani irashobora no kugutera muri ako kazi. Haraho duhora twumvuza wumva ngo umukateshiste kugira ngo yemerere ibatisimu umuntu yamusabiye mwagaturire, nta jambo riri muri we. Birashika kuko no mu muryango w'abana b'Imana twese tuca tubishobora, mugabo ukabona uti aho hantu habuze ijambo rifata umutima, rifata umutima. Ibi birahambaye. Ni naho mbere uzosanga na ka kazi ukora kagutunze nubwo atarakukorera mu vy'Imana hariya uhembwa. Hari benshi bamaze kuza baravyumva yuko sakazi gusa ko kurondera umwumbati, ni presence. Aha ni Imana yashinze kugira ngo nubake ubuni nahazwa bwayo, ubwami bwayo. Hagera yuko umuntu arondera service nziza ukayimuha n'urukundo rwinshi, akumva ko icyo umukoreye umenga kirimwo akandi kanovera bivanye n'ingene wamwakiriye, wamwumvirije, ukamuha icyo afitiye uburenganzira koko nk'umwana w'Imana. Amajambo mwayaze akumva ati vure muri ya muntu iyo umushikiriye urumva ko agukoreye ikintu neza, ugataha wumva uhimbawe. Nta n'amajambo y'Imana wavuze mugabo ingene wamwakiriye neza, ukamuha urupfasoni, ukamutunganiriza neza, utarinze kumusaba ngo muhurire ahantu, akagenda impore, ugakorera neza ineza rusange. Gutyo ugasanga uriko uratanga urukundo rw'Imana utabizi. Mwumvise ingene Petero acagira ati ngo n'abapagani babarementaniriza ibitari vyo, babonye ibikorwa vyiza mukora bibabwire biti funga kinywa. Hari igihe uja kurementaniriza umuntu ibintu mugabo ugasanga uko ameze, abantu burya hari igihe ushobora kubahenda akanya gato karementanya, mugabo hari igihe bafatwa muri ivyo, mugabo araronga uko umuntu uzura mubona ukavuga uti mugabo ibi bintu sivyo. Hari abantu bara pati ngo twumvise ibi n'ibi, none wewe ushaka iki? Ingugume hafi yanje uverifie, ni wasanga ari byo uzoconclure, utasanga ari byo naho uheze umenye icyo ufata. Wari kumbura je yitezagira ati cefuragira iyo muntu yabivuze yibambeho. Fata umwanya wo kuraba ukuri mu buzima. Bwa muri sanenzi kumeze gutya n'ubundi no handi no kuwundi, fata umwanya wo kuba hafi y'umuntu, uzobibona. Ikindi naco Petero yavuze cyanyuma aricyo ndagomba gusozera ko nikagize ati kugira kuza turiyambura. Numvise ngo ko muri nyambukira kwiyumva nk'abantu bari ku rugendo. Inyambukira ahasi wacu, nubwo dushobora kuharonka itongo tukahubaka inzu, si kwetu turi nyambukira, turiko turagenda, kwiyumva nk'abantu bari mu rugendo. Biratuma tugumana ubwitonzi bw'umutima. Ko muri nyambukira nimva amahanga ngo nimwirinde ivyifuzo vy'umubiri bigwanya umutima, bya bintu byose runturuntu. Uko twakira ijambo ry'Imana, tukakira amasakramentu, tukarondera kubaka ubweranda bw'umutima, tugakora ubutumwa, tubikora tubandanya tugwana n'ibi vyifuzo vyuzuye aho hanze vy'umwijima by'amabifatira umuntu kuri ya mpengamiro runturuntu. Kuko naho buri mu Mana
biracagwana mu buzima bwawe. Tugere Kristo. Rujya rugamba ugwana kugira ngo ntufatwe mu ishari, mu nzigo, kandi ari gushobora kubifatwamo cyo kimwe n'abandi. Rujya rugamba ugwana kugira ngo ntiwishyure n'abundi yakwishyuye nabi. Rujya rugamba ugwana ukagirira neza uzi yuko ariko arakwimba mu mizi. Rujya rugamba ugwana ukanka kwihora. Rujya rugamba ugwana ukanka gutwagwa n'ibyifuzo by'akaryohera mubiri bishobora kukwadukamwo. Harimo ikintu cy'Imana, kandi iyo uhejeje kurugwana ukarutsinda, hari ahantu ucukura mu nema y'Imana, ucuba umusaje ashobora gucira umugana abandi. Ushobora guhura n'undi muntu ari muri iyo ntambara akamubwira uti nabigenjeje gutya, urarabugire gutya, akamenya inzira. Si intambara zo kugira ngo tuzitsindwemo, ni intambara zo kugaragaza ukwemera no gukomera mu kwemera, tugakura, tugaheza, tukaba abantu babasaje. Umusaje si umuntu ari ngaha ataca komakomye, ahubwo ni umuntu yatewe na byinshi akamenya imikenyuro y'ingene abitsinda mu guca bugufi no mu kwishimikiza ijambo ry'Imana, mu guca bugufi no mu kumenya kwakira neza amasakaramentu, mu guca bugufi no mu kumenya kubandanya gukorera Imana, akiyambika iteka rya Kristo. Yesu aranabivuga ngo abankorera data azobatera iteka. Hariho mbere ibintu byinshi dukingigwa kubera igikorwa dukoreye Imana mu rukundo. Yesu akagira ati uwo muntu antera iteka sinomurekerana uko. Ijya ntambara ugwana wiyambura ikibi, ugwanya ikibi, si ukukuruhisha, ni ugukura. Ushobora kwiraba mu buryo bwinshi. Wahora ubiraba gute? Petero akavuga yuko iri mu nzira y'ubukristo, kandi nawe nimba ariko aravyigisha abandi uku, nuko abazi ingene yagwana. Umukristo atemeye kugwana bene izo ntambara abasinya urupfu rwiwe. Qui ne lutte pas, il signe sa propre mort. Hari uwumva vyadutse gutyo agaca ajaniranya navyo, iyo bihengekeye urapfuye tout simplement. Hari ikintu wishe muri wewe, ukagwana kugira ngo n'ubundi Kristo aguma agaragara muri wewe. Ivyo rero vyose natwe uyu munsi tuvyakire, tubigire ivyo dufasha kugira ngo tubandanye dukura mu bukristo bwacu, nitube abakristo b'ibikuri canke bakuze nk'imyungu ibishe, ubona umenga arafise igikuru mu Kristo mugabo atakirimwo. Ijambo ry'Imana ritubemwo, amasakaramentu tumenye kuyakira neza, dukorera umukama muri ekleziya, tubandanye tugwanya kabi. Imana iguma iba Imana iwacu. Amen.